ariko akenshi twarajuma interview agiye gukora akenshi baratwenga sinzi ico byavako. Hari gani wakoze barakubaza ati ku byerekeye nimba ari ex husband wawe yuko yagukubise uravuga ati ko yagukubise agukura amenyo nyene ibintu nk'ivyo on je musanzwe ndabovye nk'ukuntu wenda ushobora kuba wubashwe kandi na please mu media menshi ngaho mu Burundi ibintu barabihakana byavuye kugira ngo ushikare ya mu Rwanda abari bo ubasha kubibwira ivyo on. Bula bakunzi wa Buja Today TV ani BTT ndaganizere ko meze neza gazi nanda barakumbuye sana nyene na murabizi ko nigeze kwakura nyene imisi miki ya nyene ibintu nk'ivyo onya cyo tubaza kwagera kwaza mu bikorwa nyene ndakeka mwana nabibonye nyene yuko twaje tuzayani n'igikorwa citwa umwanya ikaza nyene mukaba mwana chakire fresh right now I'm back ndagarutse hagari kuri Buja Today TV mugungere mubibona nga aya mazina ni Dennis Stone behind the camera ni Nyama Choma yene turi kuri airport gusa kwa turi kuri airport ivyo bintu bishishikaje sana ahubwo umuntu tugiye kwakira ni washishikaje vyatari tuje kwakira umukinyi w'amareresi twa Fanny Lavine umukira muntu wese aramuzi kuko nyene umukobwa akora neza ubwo nyene tufite ibibazo bibiri canke bitatu kandi yani vy'ingenzi sana nyene tuza kumubaza nyene niyo mpamvu rero cyo dusaba mwegwe nanje ubwo dukomeze kuba turi kumwe then mubashe kuraba nyene ukungene kiganiro cyacu kiza kugenda hamadeni mwubahwe ahantu hose mwererewe reka dutangure ivyacu.
ijambo rya mbere ni ryo kubaramutsa, irya kabiri ni ryo kwakira umuvukanyi wacu, mushiki wacu Fanny Lavine. Turaguhaye ikaze mu gihugu cyawe c'amavukiro c'u Burundi. Nukuri ni ikimenyetso c'uko tumukunda, c'uko tumwishimiye. Rero irindi jambo rimwe ni ryo gushimira mwebwe mwese mwahevye ibikorwa vyanyu mukaza kubana natwe, mugaheba ibyo mwarimo byose mukaza kwifatikanya natwe kugira twakire Fanny Lavine. Abandi bantu nshimira cyane n'abajournaliste, ukuri turabashimiye gose gose. Jewe nashitse kuri aeroport mbona abajournaliste baje numva ndarengewe. Hari nabo tutiyumvira ko baza kuza, hari abo jewe ntabariye kumbure Fanny Lavine yari yababari, mugabo nashitseho ndanezerwa mbonye abajournaliste bahari. Nukuri ni kenshi twama twababonye, mwama mwatwitayeho, rero turabashimiye cyane. Nibaza ko ikindi naco Lavine ndibaza ko tuhava tumuha umwanya nawe agiye cyababariye, ndazi biriko birabogaboga. Uno munsi natangaye cyane kuko menyereye kumubona abonye ibintu nk'ibi acarira. Rero nkeka yavuye mu Rwanda bamuhaye inkomezi zo kutarira. Rero nawe neza ko turamuha akanya agira icyo ashikirije. Jewe ijambo ryanje ryari ryo kubashimira no kubaha ikaze. Nanje ndabaramukije cyane, nkundi uwo ari we wese nibaze ko ikintu cya mbere ko muri uwo mwanya ariko anezerewe cyane. Icya mbere ndanezerewe cyane kubona ngarutse mu gihugu cyanjye, mu bantu banje, ni umunezero udasanzwe. Hama ku izina ry'abakinnyi b'amareresi bose bavuga ko ari iteka ridasanzwe kubona ibikorwa byacu, kumbe hariho abandi bantu atari abo mu Burundi babiraba bakabyishimira bakumva ko twokorana. Rero nari nagiye sinari nagiye nka jewe, ako nari nagiye nk'umukinnyi w'amareresi mu Burundi. Ivyo rero ndabishimira Imana, namwe ndabashimira kubona amaje hano, ndashimira abavukanyi banje bari muri ibi bintu bya entertainment ariko bari hano. Ndashimira Happy River nawe umuvyeyi wanje muri filime. Ikintu nosaba abacineaste nuko urukundo banyereka borwereka n'abandi bose, yaba uwugitangura cyangwa uwumaze imyaka myinshi akora sinema, bamugaragarize urukundo nkuru bangaragarije, kuko biratuma wumva nyine ko udatinya, ntiwotinya guhanuza ikintu mugenzi wawe ubona gufitiye urukundo nkuru, uca usanga bose wisanzura ko ntuburi nyakama. Hama leta nawe noyisaba ko yodufata mu mugongo. Nkiri hagufi Asia nari nzi ko twari twapanze ko tuzozanana, ariko yaciye aronka ikiraka muri guverinoma kimuha guhimiriza abantu kwikingiza covid. Urumva ko nk'icyo ari ikintu kidasanzwe ku mukino w'amareresi. Natwe hamwe leta yogera twiyumvira ko ikaduha ibyo biraka, natwe urumva ko yoba idufashije cyane. Leta nuko yodufata mu mugongo ikamenya ko duhari, kandi duhari kugira ngo dushobora kubakira igihugu hamwe. Hama amakampani nayo nasaba yuko yotwizera ahumuka amaso amafaranga kuko badushoyemo ntashobora guhomba, uretse uko bashobora kunguka. Mvugiraho hariho n'amakampani amwe usanga nyine ngo baraguhamagaye ngo ugire, wowe usanga bariko baguha inica n'ikiza. Rero nk'iyampamagaye mu minsi iheze ndababwira ati amahera n'abantu bakorera rukori, kubera ko uca usanga ni ya mahera atuma izina ry'ibikorwa byawe byariko birasubira hasi. Si ubwibona cyangwa se ubwishime, ariko hari ibintu dukwiye kurengera kugira wubake izina biragoye. Rero hashatse umuntu agomba amafaranga wapi kwera. Rero dusaba yuko amakampani yotwizera kandi akaduha agafatika, kuko natwe tuba turiko tubakorera ibintu byiza kandi bitazopfa bivuye naho twe tuzopfa, publicité yawe izogumaho, ibintu byabo bizoguma biboneka mu bikorwa byacu, kubera ngo umusitari ntapfa. Uwarondera uwundi jewe narigeze kuba ndamwandikira kera, mugabo urabizi ko abasitari nyine bigoye yuko bishura nyine, muga mu nyuma nawe aza kubona kumbe ati kuri wa mwana hari ikintu kimurimo, nawe aca arandondera rero. Ari byana nabonye abakozi bakwakira
abo umujournaliste yamubajije ati ngo mbega uyo muri kumwe ninde mu kuvuga izina Fanny Lavine yabanje kubyiyumvira nko kumengo nabo yarasanzwe akunze nyene uko tuze byinshi abinera kuza mu kibazo cy'ubujuju cyo kwibaza ati mbega uba waratanze amafaranga kugira ngo ugende gukorana nawe oya were amafaranga baha oya umujournaliste yaranyumviriye ko cyane kuko nuko nabivuze abajournaliste bari abumvise umuntu mushasha cyangwa ikintu gishasha kihari bose bahiganwa kuza kugira nkuko babantu nka wa muntu yaja kunoze mu kiriyo atazi wapfuye nabo niko bameze